mani nta kintu na kimutokorera umugore akuba. Umugabo yamaze kuguca inyuma akagira ihabara hanze shaka ukora ikintu bwo kwiyahura kakubona yo kuri ku mugozi ahubwo yo gufasha kugusunikira shaka uteka inyama ya krokodile. Umugabo umutima ushobora kumushaka gute mu gihe afise uwundi mugore kandi akaba afise n'abana bakuze bangana n'uwo mukobwa ariko arashaka. Umukobwa waduteranye iki? Okay. So icambere umugabo Hello bakunzi ba Sky Media Burundi, turagarutse nkuko vyama murabizi ko twama tubaha ibintu bimeze neza cyane, twama tubategurira show zimeze neza cyane. So guys, uno munsi nabazaniye abatumire bacu dukunda cyane, bamwe murabazi hama ko batabazi ndababa presenta mukanya. Anyway, mubanze mugire subscribe kuri YouTube channel yacu ni Sky Media Burundi, hama mu likinge mu commentinge mwongere mu sharinge ni bon kugira ngo tubandanye tubaha ibintu bimeze neza. Ni Raisa nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bimwe na bimwe bica kuri Sky Media Burundi. Mu nyemerere rero ndaba presente bamwe mu batumire batugendeye uno munsi, tukaba tugomba dukore ku kintu ndibaza abantu bamwe muri mwebwe muraza kubikunda, nibaza ko biza kugenda neza. So ikaze bashitsi bacu beza, ndahera iburyo bwanje ndaguhaye karibu mu kiganiro. Merci beaucoup. Dukundire wiganire abadukurikiye. Je nitwa Amigo Amini Chaga. Amigo Amini Chaga. Yeah. Abantu mu cineaste, photographer, abantu mu director wa video. Gukora ibintu byinshi none gamuta namahoro. Namahoro ego umugabo nyine apfakora. Umugabo apfakora. Ibyo bintu kumegara bihurira n'ibintu dava tuganira mukanya. Sinzi byo wateguye gusa mu mafaranga apfira kwishani. Oya. Kuri ibintu byinshi cyane. So ikaze rero mu kiganiro cyacu, this is Sky Media Burundi. Merci. Turaguhaye ikaze nanone ko ndazi katari rya mbere uja mu kiganiro cyanje. Abantu ngaba baramenyereye sana. Merci beaucoup. So turabandanya niba mafu bwanje, hari umukobwa mwiza cyane, umukobwa mwiza w'inzobe nyinshi muramubona. Madame karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Bakwitwa gute? Banyita Hasna. Gusa benshi bamenyereye Bashu ko nijye nakuze nitwa Bashu. Uri hano nyine mu yingi wacu. Amini Chaga wewe baramutse. Je benshi baranzi uretse ko gusa batamenyereye kumbona imbere ya kamera. Ni ryambere imbere ya kamera. Ntabwo bawumva. Nyine ndumva kandi. No biraza kugenda neza. Turakwakiriye mu kiganiro cyacu. So uno munsi nashimye gukora ku kintu kimwe. Mvuge gute, nashaka ko tuvugana ku kintu kimwe. Uyu numwigeme, uyu numupapa. Uyu numwigeme, uyu numupapa. Jumwe nashaka uyu araza guserukira abigeme muri rusangi, uyu araserukira abapapa muri rusangi. Urabinyemerera? Reka banze mbazabafana. Murama uruhusha ndabaserukire nk'abapapa. Dibaza yuko byoroshe ari ibintu bisanzwe. Jumwe uri numupapa kameme. Utegeza ko. Ndagerageza. Uranyemerega mpamvu uja guserukira abigeme. Ego nta kibazo. Merci beaucoup. So ndatangura n'ikibazo. Ndacerekeza ku waserukiye abapapa muri rusange. Amigo. Wowe wibaza yuko kugira ngo umuntu w'umupapa akuze afise umugore afise umuryango abana bimuhera hehe kuja kurondera umuside chick like umuhabara kanvuga umuhabara bimuhera hehe kugira arondere umuhabara kandi ugaca usanga agiye kurondera umukobwa akiri mutoya atahahuriye n'imyaka afise. Bibaza ko byo biva kuki biterwa niki? Cyambere hari imvugo nakuze numva bavuga ngo imyaka ni biharuro.
sorry gato niyavuga ikintu wumva ko kidahura uramwopotsa. sawa imyaka rero n'ibiharuro bivuze ngo ubugingo bwobwo ntibusaza oya ubugingo ntibusaza cyo gituma uzosanga nk'umutama w'imyaka 60 abaciyumva nk'umusore w'imyaka 18 kubera iki muri we ego umubiri washaje iki byose byagiye physically yashaje mugabo in the soul indani muri we ntarasaza niyo mpamvu rero iyo ivyo biri muri bimwe bita ngo retour d'âge oya ntaba ari retour d'âge abantu muri retour d'âge kubera umuntu turabizi yuko mu myaka yiwe hariho imyaka bita adolescence rero mu gihe iyo adolescence utayiciyemo ukaza kuyisubiramo ukaja gukora bya bindi wakoze mu busore uri umupapa ashaje akuze iyo tusha twita retour d'âge urazi gituma bavuga ngo ni retour d'âge ni kubera ko hariho navuga hari geno isi yapanze umengo ni etape tutegeza gukurikiza urakura ukarongogwa ugasaza ego kuvuka aho bawabaye ugakura ukarongora cyangwa ukarongogwa ugasaza mbe utarongoye bivuze ko atakuyumvira kubana n'umuntu akuze utageze mu myaka uzireba uri umuhungu ugeze mu myaka 26 27 hacatangura kuza pressure kubera kutarongora ariko hariho batavyiyumvira rero mu gihe utavyiyumviriye ubu ufise ibindi uhugiyemo n'uburaronka uwo mwanya ariko bivuze ko utabushaka umugore rero ubugingo bwacu icyo twokwita nafsi nikura ni yindi nyene kuko n'umutima hasaza umubiri rero ubonye umupapa w'imyaka 20 ningahe ashimye umukobwa umutima wamushaza sivyo kandi umutima icushatse n'umubiri ucicifuza ndakubaze gatoya umutima ushobora kumushaka gute mu gihe afise uwundi mugore kandi akaba afise n'abana bakuze bangana n'uwo mukobwa ariko arashaka umukobwa waduteranije okay so icambere umugabo ukuntu novuga abagabo turemwe in general muri rusange ntuze wumva umugabo ngo urumva ngo jewe ngo umugore umwe ngo ni sawa ngo ni fresh abakwera zo baguhenze nukuri kw'Imana uwo mugabo azabaguhenze abafise kwihangana ntuvuge ngo bijya bintu ntavyo byo kwihangana bariho oya bariho nabaho harabaho indi ntawubaho umviriza ndakubwire ni bintu niko isimeze niko basitumeze umugabo ukumva ati je n'umugore umwe burya abagabo muzaze muraduha respect ubonye banye n'umugabo mugasazana uri umugore uyu wara umugabo uzaze bamuha respect ivyo ngomba ndavyo objecting ku kintu kimwe amigo ushaka kutantaho ikibazo nabajije neza Jumwe wowe uri umugore mu rugo uri umugore mu rugo ubuzi n'ubundi kuri umwe ariko ama side chick nta uvuga ati iyo tumubwira ati nta mugabo n'umwe canke n'abagabo umugabo umwe kwijana aba adafise side chick oya side chick mu bisanzwe ni nabeshi batazigira mugabo ntibikuraho yuko uwo muntu atoshaka kwifuza uwundi mugore canke kifuza umukobwa runaka ariko rero kubera ataca yifuza umugore wundi mugabo kubera nawe abazi ati ariko acaja mu twana tukiri fresh si twana turi fresh arondera udafise none uri so yuko dukurikije ukuntu abana bubu afise uwo basohokana nafise umwita itandukanye ibintu yo ndako abi musohokana ntabarabagwawe oya ntabarabagwawe none no okay mwese we nawe uja usanga wagiye mu gitigiri ca undi witumushiri ko nawe ujya witumushiri ari ofisi undi mushiri ku ruhande ndiko ndavuga wowe kubera uvuze ngo ujya musohokana ntabarabagwawe none wo kubera hama ujya nawe mu bana ntabarabagwawe ujya ni gwawe none kubera ki wowe ufise gwawe ugashija no kurondera abandi ndaguha ikibazo rayi we nturava muhira wambaye neza hama uhure n'undi muntu mubwiye ati waberewe je nambaye ukamuraba uwo muntu kavuga ati uno musi wishe waberewe from jewe mvuye muhira nanje mbona ko nambaye neza
wahura mu nzira n'umuntu yambaye impuzu ukamubwira ati wow umependeza sana ntubu munafiki vugisha ukuri ya birashika mugabo kucyumvira ko umugabo yova muhira asize umugore yashika kwibarabara akavuga ati no esprit dumwe ndiko ndavuga iyo esprit yo umuntu umupapa akuze ubona ko akuze afise umugore yiyubashe usanga asohokana n'utwana tukiri duto eske nuko gaduto mu myaka canke ikosa ni gusohokana n'abana bato canke abana bato no abana bato ugasanga umupapa afise imyaka nka 45 ari kumwe na ka 18 ans 19 ans yo umukobwa wa 18 we n'umukecuru Jesus Christ 18 n'umutama wa 45 45 uburi jene wewe mbabarira girisho bivugako 45 je nabuze nico mvuga no kuri 18 akumva yuko aba yashaje no none umukobwa atangura gusa rimwe na rimwe rayi kuntu bimeze umukobwa ubona afite imyaka mikeya ugasanga akundana n'umuntu wanashaka sumba se wiwe biva kuki benshi haba biterwa n'ubukene bakabiterwa n'itama y'ibintu bakavuga ati ujya muntu arafite ibintu ndamwemereye yoza arampa ivyo nshaka nyene ugasanga n'ubuzima hanini bwo muhira ababayemo kwifuza ikintu ntukironka ukacuvuga ati reka nje kukirondera mu bandi ariko abandi nabo bakagira n'urukundo we cyane kuri nta rukundo wakunda umuntu asoma papa wawe n'umutama sana 45 ego umviriza 45 ni adulte man kuko kuri jeunesse iva kuri 18 kugeza kuri 40 uvuye muri 40 ubaye umuntu ari adulte umutama ni muri 65 none umuntu ari adulte apassionye umutama no apassionye umuntu ashaka kumumutama bivanye na look yiwe tuvuze ati umuntu asumba basi papa wawe urabizi imyaka so afise uramuzi n'uwo muntu imyaka afise ugasanga ugendana n'umuntu nakubwiye imyaka nagihereye imyaka n'igiharuro it's just a number pe imyaka n'igiharuro nza kubesha n'umuntu abasumba so avrama mu myaka nawe urumve ko bari ibintu nyene biri umuntu w'imyaka 45 niwo mubabaza mu rukundo ababari cyobabara man nabantu biyahura kubera abagore bafise 45 bagifise wa mutima ukunda c'est-à-dire zijya feelings umuntu wa 18 yiyumva mu rukundo no 45 arazumva abaprofi zijya santima nta profit bimo baturondera kugira ngo basi bagire biyibagize ibibazo bafite kubera iki nimba 45 uvuga afise amahera kubera katogura ashima ko muba like mukunda abashaka wa muntu oya ntabaguzi baragura ariko ni care ni nko kugura bakunzi beza mumbabarire mutubwire muri komande uyu mugabo arakomenga ntu ndababazi era ubu ibintu by'ubu byose neshange ati gute uwo mwana mutoya nta mwana okay wa 18 yoza akunda umuntu wa 45 ntakintu amushakako kandi nta mugabo wa 45 yoja kurondera umwana wa 18 afise umugore yoja kurondera umwana wa 18 atakintu amushakako dimwe ubu je ngomba mvuge ku kintu mbona like ibintu by'abajene bubu ibintu by'urukundo hamwe na hamwe ego kuba rukuri bibari ivyo pe haraba ego hari nabandi baca babifata like ugasanga basi ubunya nje mumbabarire ukuntu ngomaza bivuge murabitahura ubunya urukundo ni titre baha basi kuja en couple ngo ndi en couple iyo ni titre dumwe hagati y'umukobwa n'umuhungu haba hariho umwe aprofita uyundi cyangwa ugasanga baraprofitana kubera iki abakobwa bamuza bumva ngo je nta mushira adafisa amahera nogira ngo nta mushira adafisa amahera twokundana ni kubera uyu mbiriza ndakubwire uyu usanga ariko aramuprofita ariko uwo mupapa ntabwo ariko aprofita ujya mwana kubera ni kumwitaho ni care he ubwo wopfa umuvuga ati oya none umuntu akwitaho ari se wawe uburi se wiwe umwana n'uw'igihugu none yami reka ndakubaza umwana n'uw'igihugu si umuntu oya ntabwo uburi se wiwe umviriza umupapa umviriza nakubwiye kuba wewe yagutoye kuba yagutoye mu bandi bakobwa sorry gato akagugira sorry gato uvuze ngo umwana n'uw'igihugu sibyo
okay araguheze 50,000 umunsi wa mbere sivyo uratashe amahoro umunsi wa kabiri uzomusaba ikintu unza kubwira ngo nsoma ngo makabizi ko kwitama sivyo aho biratashe biraheze après nk'ukwezi ukaza wumva kubwiye washaka centrale bizu centrale none abaru umwana wiwe wamuha bizu centrale sawa ndakubaze reka ndakubaze je namaze nagitangwe ndakivuga kuva kare na myaka nimwe umuntu yogira imubuze gukunda umuntu ivyo bintu wewe warakundanye ndibaza ntumaze gukunda n'umuhungu umwe dufate babiri nimba babiri sawa na muhungu arakubwira ati okay umunsi wa mbere mugahura akakudiraga gusaba nimero yawe none kubera kutumva nakubwiye iyo myaka uwo muntu uri kuramushinja afise abana bakuze mu ngana ni kubera twe tuba mu Burundi asina uri mu Islam numva ntonasigura byinshi intumwa y'Imana yari ifise abagore bane yari ifise wa 45 kagira n'uwa 12 ubwo n'urugero rwiza gwerekana yuko nta myaka nimwe sivyo umva imyaka novuga ko nibiharuro okay sawa intumwa y'Imana yaramutoye iramugira umugore kubera ko abo bandi mu profita mukababesha bikarangira ibaze mubemereye ibintu sivyo umuntu uragira mbwira ngo jewe sivyo ni nk'umupapa nta mwana yigeze aronka arakuze barashaje ntaguciriyemo umuntu akitora akavuga ngo urumva ngo je na madame ngo turi muri processus ya divorce ngo ni time ngo shaka kukugira ngo umva ngo ushaka kumusubirira wewe de mukaca wirekura ugaca wumva kumenga hajya havuye ujya mugore we nawe ntiwohaba canke ugaca wumva kumenga reka ndabigire clear urana bivana n'igihugu tubayemo igihugu tubayemo deja itegeko ryemera umugore umwe iyo ryama ryemera babiri batatu bane abo babagira aba crash babirirwa barafunga indo babirirwa baragira ama mariage ugasanga muri bane ku mugabo umwe why mugabo wewe kwemera ko umugabo wazana umugabo waje akubwira ati ngomba kurongora wowe kwewe vyene akakubwira ati je singoma ngire crash banzureke akubwira ati je shaka kugira aba crash mugandumva notora abagore batatu uka wa kane wo vyeme reka nkubwize ukuri jewe ukuntu nteye tunakundana nkumva ufise wa kabiri jewe nca nkwepa kugira ngo umwe wa kabiri aze kuba wa mbere je nca mvamo tunabana mu nzu kambera umugabo uzozumenye uzi neza yuko ari jewe nawe gusa nico gituma rero nushaka kuzana wa kabiri nzoca mvamo hace hinjiramwo wa kabiri umugabo aragukunda ukagushira no mu nzu mugabo niyagiye hanze uwo mu nzu none washatse mu nzu amigo impamvu ariko aravuga uko no mu Islam sa wewe urumva dawe bane arabemerewe sawa mugabo mu gihe afise ico abaha igihe ufise ico baha zana mikro wewe urasoma Bibiliya Salomo yarafise abagore bangahe yarafise abagore 700 acashirako n'incoreke 300 muga nta mugore numwe yigiza gumuka arigeze ubibona muri Bibiliya impamvu batagomutse nuko bari bafise ibintu byinshi yarafise ibintu byinshi ntaco bari babuze none yami ubu unya ngaha mu Burundi wacu urumva ko hobaho umuntu atunze dume barahari sindavyanse mugabo nta muntu yotunga abagore nkawe Salomo yatonze man ziranotse urazi nk'ikampu nafise kuningana ujya naho mwo babagore 1000 ziranotse yobatu ariko ntabafise ntabafise niko amategeko atavyemera mu Burundi none yo batunga gute kandi mu gihe atavyemera rero ni mutekane mw'abagabo tekana mwemere nyene urumva niba wararongoye kare abana beza batari bwabe tekana nakundi vyarabaye rero tugiri reka ntugi warongoye simubi uya ni ivyo nyine nakubwiye none nyine bigenda gute nivyo nyine nakubwiye we nakubajije nk'ubu we nurava muhira wambaye ushitse mwibarabara ucibona umuntu ati wapendeje amigo emera ko bagabo mwaremanwirari mufise irari ritagira uko ringana ufise umugore asa gute shaka ubu ufise iki sirari muri kamere k'abagabo basi umugabo akubwiye ndagukunda uri umwe abakubesha pe ubesha ushatse kuvuga subiramo ako kantu cameraman mbabarira uyu muntu ugatore neza kano kantu umugabo akubwiye ndagukunda uri umwe ibyo bakubesha ahubwo gusa
abagabo nemera nabazi kwihangana nka jewe ciye vy'uburari ciye vy'uburari kuko s'il vous plaît kwihangana kutareba ku ruhande ni ikigeragezo gikomeye cyane urumva mugabe bitavuze yuko utoreba ku ruhande kureba ku ruhande ntituvyanse amigo havyo twanse nugumayo nukuri urumva iyo umugabo ubonye agiyemo arenze ibigo agaherayo umugore niwe afise ikibazo kuko rero nakwereke umugabo arashobora kuba ari nk'umushoferi akava ngaha ni Dar es Salaam sivyo agaca inyuma umugore rimwe mugo umugore aguciye inyuma my friend abamaze urumva yo umugore arinda guca inyuma amigo guys urumva aba yakaravye umugabo arashobora kuguca inyuma ubwo nyene akiheza kuguca inyuma agaca avuga ati mukama w'ikigongo none nk'ubu madamu ndamuhoye iki mugo umugore arinza agenda ni muzima uzi wumve n'imanza nyinshi umugore bamufatiye ku wundi mugabo avuga ngo nakarewe ntaco warumaze ngo no mu gitanda ntaco warumaze uramaze kumva umugabo yavuze gutyo ngo umugore we ntaco yaramaze mu gitanda bariho kandi barabivuga amigo bariho none mukuza gutereta abo bana batoya baza bababwira gute wibaza ikibazo nuko bagenda gutereta bakaza bavuga nabi rero abagore babo ya niko bimeze amigo twe turabakobwa turabizi oya ntinamuvuga nanamuvuga kuri kamera bariho jume bariho bakaza kukudraga mugabo kugira ngo umugirire impuhwe akubwire amafuti acafuza umugore wowe nje kukudraga as abwira ati je na madamu wanje turakundana mpamfe nawe shaka dukundane wonyemera kubera iki mu gihe reka ndakubwire oya ntivyo bakunda none wumva yami ukoresha umwanya mbize ndakubwira ukuntu bimeze sivyo urazi impamvu no kwemera kubera ko mba mbona yuko wowe ukunda umugore wawe naje ushobora kunkunda ariko mu gihe uje umbwira amafuti y'umugore wawe mba nzi yuko anytime naje ushobora kumpinduka ukaja gutoreta undi mukobwa mwumvise hasi na umuzemo mudrage mubwira ati je umugore wanje namukunda kandi nawe ndagukunda oya ujumbeshe kandi ndakubona ndakubona hakiri kajumbeshe umuntu abesha ntayoberana so jewe urumva nari maze nyene genda vyumvira ivyo bintu nyene vyo nkuko nyamanza urindire nibiki kuma hamwe yumva ke babwa nibiki kuma hamwe urumva Juma ivyo vyose vyuganiye mu kintu kimwe ndacari ku bagabo nyene kweki abagabo bamwe bumva yuko umukobwa yavyariye iwabo canke umumama afise abana yibana kakarero nk'umumama vyaye kabiri yibana amenya abana amenya ibintu vyose vy'abana rehera ku mukobwa afise umwana umwe canke ku mumama ni muri rusangi basi ku bakobwa bose kuko ubunye ntaba Dimo abakobwa nyene bavyaye rimwe usanga bibana banda usanga bibana kubera ko ntushaka kuguma iwanyu n'umwana benshi usanga bari muti wabo rero ndavuga ku kijanye n'abakobwa bafise abana bafiyemera ugasanga abantu bose babona ko umukobwa yavyaye afise umwana abapapa canke abahungu bakabona yuko anyotewe cyane amafaranga anyotewe cyane ivyo abagabo bamuha bakamusuzugura pe nagasuzuguro kubera yuko ukaza wumva ngo dufate basi nko mwijoro ku mugoroba guri hengo dusangire kamwe yiriwe muhira ngo yiriwe ndabwire ukaza wumva ngo canke ngo nzanira umwana ndamugurira ifanta ngo nzanira umwana ndamugurira inyama kumbe ariko ajya asotera wewe isuka muhini asotera isuka urabona kuvyara umwana ntibigukuraho ubukobwa ufise ahubwo ikigukuraho ubukobwa ufise nukuntu witwara umaze kuvyara merci ntimubishinja abagabo mbega ujya mukobwa wewe inyuma yo kuvyara yitwaye gute hari igihe usanga yarabihaye bo cyane hari igihe uvyara ugasanga like nk'umuhungu
ntagufashije wewe ukaca wanka kwakira bwa buzima wisanzemo ukaca ushaka umaintaining situation muri ice guhe rero umugabo wese azokurondera azoba ashaka guha amafaranga kuko niyo mafaranga ukeneye na wewe umuha ibintu akeneye ntibivuze yuko umukobwa yavyari waba ataronka umuntu amukunda kandi akamutwara nabo urumva barongorwa bafise n'abana b'amezi 3 canke afise n'inda atari n'umuntu yayimuteye kubera iki none kuntu yifashe ashobora kuraba umukobwa akavuga ati nimba yaravyaye ni par accident ntiyaciye ajya mu buhumbi bwa rundi mukobwa aravyaye aciye bimuteye gusara ashatse ngume umwana aronke pamperse reka guhigana niyo pamperse ya buri munsi guri menshi n'amarangi nimuze rero murabashinja abagabo ngo babona umukobwa oya wewe umukobwa witwaye ariko hariho n'abagabo bibigeragezo hari n'umugabo ashaka kukurondera aguprofita kubera ko ababona ubwo buzima ubayemo akaza kakubesha naturabiza abakobwa niba abantu dukunda ibintu twumva nivyo dukorerwa kana kwereka icya kabiri buri umukobwa uravya inshuro ya mbere ni accident urabonye ati aho nakoze herere na ubu buryo bwishi bwo gukinginda ni bwinshi uciye n'ubundi wiyanjarika ko bagukubisa inda ya kabiri nje ndo wa gatatu nzoza mvuga gute ati hajya naenda nipige nitoke ni hit and run rero sometime abagabo rero namwe muzoze murabakurako ibintu bimwe hari gihe mwebwe abakobwa ariko biba bimeze kuri kote y'abahungu birumvikana no kuri kote y'abakobwa naho nyene birumvikana umenye yuko ari abagabo bikigeragezo pe nakigeragezo none reka ndakwereke ntaguciriyemwo hari gihe umukobwa bayiyakiriye akemera akavuga ati ubu buzima yenda buba muku umwana si ngombwa dawegereza ngo ndondere lenjete yo kumuhanagura nzomutawaza n'amazi ati si ngombwa ndamwambike pamperse nzomwambika ibi nzokata igitenge ciwanje ndenze kwisashi bavyitwa nzomubinda urumva bavyita ivyahi ya urumva ugaca usanga mu bwo buzima umukobwa yakiriyemwo hari umuntu w'umugabo canke w'umusore canke wiki aje kubwinjiramo kubwinjiramo nyene erega ntukuvuga ngo abizamo nabi abizamo nkaho umengo ni urukundo ndiko ndakubwira yuko uwo mukobwa wumva yamaze kwakira ubwo buzima ntashobora kwanka ubwo buzima buje bworoshe ntashobora kuvyanga ntashobora pe mugabo basi wotuma uza mu yindi nzira udaciye ku mwana utitwaje urukundo kubera yuko urukundo impamvu bugwateye agaciro nuko abantu benshi bagwitwaza kandi baza bambaye maske y'urukundo kandi inyuma atari go rurimo uramubona amigo none uba waravyaye umuntu akaza akubwira ati je shaka dukundane ukamubaza je ushaka unkunda kugira habiki ndagutware why uwo muntu niba ashaka gutwara to kwihangana mpaka gukweye mukagira niyo mariage akazokubona mwaragize ivyo vyose amigo reka ndakubwire rero ndakwishura aho hantu hari umuntu mushaka gukundana sivyo ega afite urukundo pe kandi ukabona ukuntu mubanye ukavuga ati umuntu arankunda ariko kugira ngo azokwihangane je ndazi umuntu vyabayeko numwe kwijana je ndazi umuntu vyabayeko kandi umwe kwijana aravuga ati je sinkora ku mari murankana aragukatira neza mubona nuko amaso muyanda akakubwira ati jewe nabandi warabahaye barumviriza baragutera indura vyara kwereka ije ore ntabagukunda kwereka ije ko ntabagukunda uwo ntabagukunda nyene kandi wakomeza kwensista ugasanga nyene bigize big deal nyene bigize big deal nyene ucibona ko atagukunda none umuntu w'imyaka 30 wovuga yuko atabaraho handi hano yumve ko bimeze ku buryo yoceza kukubwira ngo ngiye ivyo bintu rero ubizi kuntu bimeze ubu kwihangana uwo mwaka wose uwo muntu mako kamushira cyo ngomba ndakubaze wewe atari ubu ufise umuryango igihe warukira umusore kiritera ukarisama urabona turamuhamagara ndazi nari kure urabyo so igihe warukira umusore uri en couple boba barigeze baguca inyuma ukabimenya
ko ndavyumvira oya baraguciye inyuma tekana ntaba badaciye navyo nimba bo baranciye inyuma navyo namenye gusa nabimenya dutandukanya ati kumbe yanci inyuma kuko hari nk'uwo mwakundana ugasanga like mutandukanye ukacibona inyuma y'imisi 3 postinze umusheri dire yuko yahora guca inyuma no dituno what Jesus Christ yo wewe wambwira gute Raisa uno mustiri en couple turashwanye mwijoro biraheze ku mutaga niriwe ndasaba ikigongwe nejo niriwe ndasaba ikigongwe hirya yaje kaca posting umusheri amigo ndakubwije ukuri ko abaraze ryari uwo muhungu abakobwa amigo abakobwa n'umukobwa mubi wa mbere kwisi ndabesha umviriza sha iyo procedure uwo mukobwa yoba yafashe byo kugira amumenye buri gihe haba hariho plan B ku bantu urumva abari plan B abafite plan buri muntu wese afite plan B aba yaguca inyuma no oya ntaba yaguca inyuma yaraguca inyuma ahubwo uramurekura gatoya niyo mpamvu akubwira tukundana n'umuntu icara uzi yuko hari abandi inyuma nka 10 ndabizi bamudraga kandi muri abo 10 migoreka ndabwira ari nundi je twigeze gukundana umugenzi wanje niwe yantelefone sinomuvuga mu izina abantu bocamumenya umugenzi yarantelefone arambwiye ati amigo sha amigo uwo mwana ntiwo muheba ego sha abongo baroshanya sana arambwiye ati uwo mwana muhebe kugira ngo acafata oya ntiyari umuhungu yari umukobwa nkuko wewe n'uyu ukantelefone ukambwira ati amigo Raisa muhebe kweri je turagendana gusa muhebe araguhenda ego oya yari umugenzi iyo story ngo ndayizi oya nayuzi amigo iyo story yawe ngo ndayizi nayuzi ay buguru zina ry'urudomero aya tubihore gusa je baramwe none wabuzi mureke kundu pampe n'umugenzi wabo bantu mutanguye kuvyegereza umutima namwe ako kantu siko aisha amigo ngo mbucagaragara ukabucagaragara kwera ivyume vy'ubundi aya fise naratangaye none wumva tanci inyuma gusa nabimenye ca duhebana nivyo vyatumye muhebana yego naciye ndamurega wewe wamuhevye kwa gucitinze wamuhevye kwa gucitinze kubera numva icatumye ndamuheba sivyo nuko numvishe atambwijije ukuri yambwize ukuri ati genda gucitinga nkumbure ngo nari kumubwira ati bihebe kuncitinga uremera yuko urukundo urisi uko urukundo waramufitiye gwagizwe nuko yagucitinze bo naho gwaheze naho yancitinze ntigwashotse ruhera ubwo nyene mugana aragenda vyakira buke ndavuga ati uyu ndamurekuye nimwahebanye kubera gucitinze kandi twaye ami burya umuntu nagucitinga ugaca umuheba uzoba utarusanzwe umukunda oya umviriza shanda kubwira je sinamuhevye ariko naragenda sokora karenga ariko umuntu umwandikira message umukobwa rero mugomba muhebani urabibona rega nawe uri umuhungu kweri umukobwa ntazorinda kukubwira ati ngenda guhevye uri umuhungu utarabibona uburi kijuju ubu ntibakivuga ngo ndaguhevye umukobwa aragira gutya isomene yose nta message wamwandikira sheri ni sawa waraye neza ni sawa yewe aza kukubwira naraye neza ari mwijoro oya iyi content nimuzoyipost hari abantu yokora ko abo mbere kari wewe sheri umeze neza mu gatondo sheri wafunguye ukaza kubona message kubwira ngo bonne nuit wayimwandikiye premium aho kweri uvuga ati oho bya bindi bambwira ni wa muntu mwahora muganira omwe amasaha 8 we basi makeya yaba ari 2 heures ku munsi jara umukobwa twaganira amasaha 6 mwariko mugiriki wakura saba kazi wakura giriki ndakubwira apana 6 gusa arashobora no kurenga akandirimbira ndashaka kwitaba telefone ya sasta ijo ivyo kuririmba vyo tubanze tubigube ko gato baramuririmbira ko sizere igitondo amigo baramuririmbira waho kana kumvise akandirimbira kagira gute mwese uko mwarahebanye mutarasengeranira kuri call nawe vyakubayeko mama idua zahana mpore none avuye ko
ko musezerana ngo mujyame mugaca musenga amasengesho Jesus ariko bahungu murabana bawe oya sabana babe abakobwa cyane tuvuge ko twese muri make bon oya umwe wese aba afise uruhande yababajwemwo jewe ico nemera no ko urukundo ruhari kandi urukundo nirusaza kandi urukundo niruraba imyaka niruraba ngo umuntu warashaje nta muze wabonye kuri mbe byari yikubise inkumi n'ukuri ujya yari ntiyari bwarongore oya je nawe wa wararongoye ukaza ukampanuza ati je mwana kwene umugore twaravanye bimeze uko mwaravanye n'umugore sawa nawe baba ari kumwe guys urazi ko hari abantu bubatse bazi ko hari abantu bubatse ukabona bataha mu rugo rumwe muga ibitanda biri ari bibiri yego none uriyumvira ko ivyo umugabo yobibamo kimwe hari ibitanda bibiri uriyumvira ko ivyo bintu umugabo yobaba mu mwaka oya ntibikunda n'amezi abiri ntivyoko ntibikunda uriyumvira yuko hari abantu bubatse hagati baraza umusego oya ivyo vy'imisego ivyo bitanda biri mu cumba kimwe abo onye urumva abo onye biba bikiri mu mwihweto hari abandi umugabo araza akakubwira ati je ni mu nzira ya divorce ko ababibona nico gituma uzobona amanyuma bigasanga vyahindutse gute abantu babana yo ngo zirara zirasha mbe ngo zirirwa zirasha ngo zirara zirasha bwaca zikazima rero umuntu umugore n'umugabo babana umugore n'umugabo babana bashobora guteranwa n'ibintu byinshi hari igihe rero usanga nk'umugabo muri uko gutandukana kwabo nk'umugabo yihigiye ka pembeni kubera iki buri gihe mwumva ko abagabo aribo bemerewe kugira ka pembeni gusa bashinda gisigure gute arakiburiye n'inyesha oya sino kiburamo inyesha dufate nk'ibase y'amazi oya reka dufate nk'ibase y'amazi iyi karavyemwe abantu batanu bigenda gute bivana n'ubucafu abo bantu baba bafise bivana n'ubucafu bw'izo ntoke hari igihe ikarabamwe abantu basa neza karavye gusa neza gute we umuntu wa mbere ukabona rajera karavye niyo base n'uwa kabiri akaza agakaraba hakaca abaho n'undi muntu yakaravye mu base zitandukanye ninde muntu wiyumvira yoba asukuwe wakaravye bwa mbere gukaraba mu mazi atandukanye ntibisigura yuko ucusa neza ushobora gukaraba mu mazi atandukanye mugabo acafuye ugasanga nk'aya gatanu ya nyuma ukaravyemwo niyo meza ya cyangwa ugasanga mwe watangurira ko niyo wakaravye meza ayandi yose aracafuye kandi watanguriye kuri meza guma hamwe si wabizanye watanguriye muri meza ushobora gucafuzwa n'ayandi ugiye gukarabamo reka ndakwereke dijana udurebe iyo umugabo bamufashe acitinze muri sosiyete n'iyo umugore bamufashe acitinze ni kihe giteye isoni bose barateye isoni bose barateye isoni kubera ko umviriza ndakwereka urugo ntiruba gwiyuba urugo rugirwa na babiri kimwe urugo rwa babiri wowe ntiwemerewe kuja hanze n'umugore wawe ntiyemerewe kuja hanze sindiko ndahimiriza mbe banze reke ndakubaza uko abagabo muba mwigize ibihangange mwigize abantu badanje mwe mwibaza ko hari ubwenge musubye abagore niyo mpamvu renda kubwira umugabo arashobora kugenda ahantu agahura n'umukobwa agacitinga umugore bibaye n'uwo mukobwa batanazinanye muganda kubwirije ukuri naho ijuru ryokoroka nta mugore yo gucitinga atabipanze birabaho atabipanze bivanye n'ukuntu mubanye canke n'ishavu wamuteye amigo ntuzohure n'umugore ari muri depression atewe n'umugabo uzoshovuga ati burya rero satani baramubesha satani niwe mugore umugore naho arinza gucitinga ntagaruka aragaruka oya mukabana n'imyaka utarabimenye apana rega kugaruka simvuze kubana mu nzu kugaruka simvuze kubana mu nzu mvuze kugarura wa mutima wo kuguma mu rugo uragaruka mu gihe umugabo we yemeye nawe gutekereza mugabo umugore yarinza acitinga umugabo aherayo yamagenda gucitinga umugabo arashobora gucitinga rimwe akagaruka mu umugabo n'umutwe w'urugo umugabo n'umutwe w'urugo umugore n'umutima w'urugo hagati y'umutwe n'umutima ni gitangura kuvuga kureyagisa
umutwe amahoro mwego umutwe wawuciye ngo uciye umubiri urashobora gutambuka ukava ngaho bisigura umutima uhagaze n'umutwe uhagaze bisigura bihera mu mutima umutima uhagaze n'umutwe uhagaze oya none baguciye umutwe ntushaka kubanza ugata ukagira mugabo umutima bawuzibuye ugenda ugiye n'umutwe urahagarara none bakubwiye yuko urabisite gukubitira mu gafuka guma hamwe ubukurikiza uzanye n'undi mugabo mugenza iyi ni parti ya mbere mu ya kabiri ndasabye tuzanye undi mugabo by'abagabo ndabavugira abagabo hari ukuntu mubarenganya we waruzi yuko umuhungu right tuvugisha ukuri buramaze kubona umuhungu ijyambere ukaca umwifuza ko mworyamana shaka bakobwa bibagake ivyo bibagake pe ndanashobora kukubona ano yo mani nkigira gutya ingohe zibiri acamvuga ati ujya muntu kweri yazikuye wameze uko abagabo nibaze bakubesha mugabo nk'abapadiri kwera abapadiri bafise imitima ubaho cyane nibinabaho ibyo bintu nke nabusanga bafise aho bikoza ndazi nibinabaho yo ukomeye umugabo sha reka nibanga rero umugore arashobora gupfakara ntarongorwe mugabo nukuri kwimana nawe bafise imyaka 60 ni bake cyane n'umugabo n'abagabo bake yopfakara ntarongore yocabaho gute yocapfa umugore ntacyo yo mufise irari rero niyo mpamvu twavuze ko mwaremanwa irari sirari basi abagabo hormone zabo zirihuta gushaka cyane niyo mvuze gushaka sinzi kubyumva niko muremye muri make hari abantu tutatahura hormone carico niko muremye oya ama hormone c'est quoi ivyo navyo tuzi imburo z'umugabo muri we zirihutana n'ingoga kure ya jisa gusumba iz'umugore umugabo arashobora anatoka kule amepiga anaenda kule amepiga muga kumukobwa yewe wocuta uwo niyo bari umuntu we none nk'abantu nk'abakobwa like bigurisha bigurisha baranwa n'urumogi ni bake batana n'urumogi ibijya bintu ntavyo boshoboka ami ubizi gutota jayo gambi cyangwa usanzwe ujaye hewe je nama none Kamenge sindahaca kuri 11 twifave usanga ni tabi ami uhora uhagarara avugisha ukuri uhagarara nta cyakiri muri uhagarara hari cyakiri oya ukabaza nyene je mbere hari umunsi umwe nzo kwitora nterete numve kuntu bagura nta munsi umwe ndagura madame amigo mabuja cyane sitwefwe sindagura ari umunsi nzogura canke nyene umviriza gusa kugura sinzotwara mu nzu nteshe nyene numva umuntu kumva uburyo bakumva ibe ya nyuma numve nyene kuntu umuntu atesha ibintu afise ku mubiri nk'ibidandazwa ngo niwe tikidahomba igituma ndakubwira rero abakobwa nta mukobwa yoshobora ivyo bintu atanwa urumogi canke ataburiwe atanwa inzoga nivyo ntivyokunda mugu umugabo akubwiye ngo navyo yoshobora bari je mvuga kweri ndi netre je ndubatse kandi ubaha umugore wanje mugabo ndubatse kandi ubaha umugore wanje mama ahire mimi nakupenda sana kingo zoyika hango bikata no kwica nta kati baba okay umugabo arashobora guhura n'umugore umwe babiri batatu bane ku munsi of course abakobwa navyo twashobora baritaza yewe baritaza umukobwa arinza akora nk'icyo kintu yoba yasaze mu mutwe bariho babikora gusa urumva ntibaba bari riside baba bari haye ko biri kose baborewe ni gake basi uramaze kubona nk'imaraya iparitse nk'ahantu kwibarabara gutya atari mu kabari aja mu kabari saa moya wa mbere akamutahana akacagaruka mu kabari ubundi akamutahana akacagaruka mu kabari atanyoye zijya nzoga ntavyo yokora nje nama ndavyumva atanyoye navyo yokora nabo mubwiye ati ibi bintu mu gatondo hangova yamuvuye mwati bisubire mu bya baraya bavuga ati jindi shetani ubwo ndanago nukuri kw'Imana ntavyo yoshobora mugu umuhungu yo man agahugu karashobora kubwira sheri nibiki nisa bahungu mwakomera ni hormone mufite imigongo ikomeye pe ni hormone z'umuhungu ziranyaruka gushaka komana muzosha mani mpane ariko Imana yabaremye ne yabaremye kugira yaba igihugu cyari gikwiye kuvuga basi
tutavuze nk'ivy'idini nk'igihugu kikarekura nk'abagore batatu ega muri na benshi hariho abatorongowe abagore rega abakobwa muri benshi amigo ubwo buryo ubonye umugabo agize ingo zibiri uwo ni intwari kuko abarokoye byinshi reka ndahubwire ubu bakobwa ahantu tugeze ntitugeze kuri ya etape yo kuvuga ngo tworongorwa uje kuba umugore wa kabiri wa gatatu wa kane cameraman guma hamwe none umugore wa kabiri wa gatatu wa kane utugeze kuri etape yo kugira icyo kuvuga ati reka dukore kubera ko nubundi tugiye kurongorwa ni zangorane nyene ugiye kuba umugore wa kabiri ni zangorane urazi yuko mu misiza umuntu abakobwa mufise ipfuwe kubera ko utumva ko umugabo yotunga abagore babiri utoburi fuhe ninde noneho ko utumva ko umugore yogira abagabo babiri merci nakikubwiye kuva kare umva nukurindira uwa mbere apfe hanyuma abone kuja kuyundi niko mwe muremwe umugabo umwe mureme abagabo babiri mugu umugabo areme abagore be cyo gituma isake igendera nico gituma isake igendera mu nkokokazi 5 6 kabibamwe neza uramaze kubona inkokokazi imwe mu isake 5 nivyo kunda kuberi none ubuzi ajya magi yataye abayavuye kusaka isake ishitse mu nkokokazi 5 ishitse mu nkokokazi 5 iciba shefu ngo ijya nkokokazi amagi yataye ucimenya ari isake ya hehe ako kantu nakumva oya nyene ntayo womenye none kuma hamwe re batuze kwishura yo amigo uramuze gusa urazi gituma nk'umugore avuze ngo nanje shaka kugira erega rero n'abagore bafise abagabo barenze umwe bariye bafise amahera oya pana bafise amahera ega sabagabo nta muvye afise abana batanu badasangiye base umugore arinze agira amahera n'abagabo yipfuza arabaronka byo nk'ubu we haje umushuga mami dufate like uri musore byo kubaka to gishuga mami kuri nakibuze nkiri umusore yazi ko nabuze gishuga mami nkiri umusore ngenda kironka kindera nyene sinkora hamubona ubu ntacyo noko squeeze na mtoto na waka ubu washaje ubu nari nagiye mu mashuga daddy sawe none wewe burya bokwemeraga nto wewe bokwemera ndakenye ntibonyemera sino oya si kibazo cyo gukena ahubwo uri like couple yawe irazwi ku buryo bigoye wewe sheri wawe niyo gucitinga jewe ntegezwa gukundana na sheri wana kandi akabigera abakobwa abakobwa gusa we tura amashetani oya muri amashetani n'abagabo ugasanga ati jewe sheri wana kantegezwa kumutereta akumva anyuzwe no kuba amuzi sheri wawe hajya mama hiri ugasanga aro nk'urugabo rwamuteye ucure yiriko aramupangira avuga ati je ndonse opportunité yo kaje nzoyikoresha neza kwe gamana umugore wanje ni mwiza ntiboreka kumwiyumvira gusa ndagufashe nzomubazanira mu murabe kuri kamera je umugore wanje ni mwiza wae ni mwiza no kore ariko ndagufashe Imana yonyene murakoze murakoze mwumve gusa ikintu nashatse kubumbisha wumve ko umugabo kugenda hanze agashima umugore ni ibintu biri normal vraiment naturel umva nk'umugabo akubeshe ngo je ngo nta wundi mugore nuraba gucya araguca ko nyene basha mu bikore ariko minyegeze mu bikore ariko minyegeze uriyubahe basi at least uriyubahe pe birashisha imbabaza amigo biyubaha gute ugasanga wewe ufise umugore wawe yaramaze no kwiyakira arabizi yuko ufise habara hanze wanaripangiye uri ha byose kuno gutesha agaciro umugore wawe bikora ariko binyegeze oyaje umugore wanje arinze abimenya ko msihe baranapangiye n'inzu ndihera byose byo habara nurigira umugore bakabara abagore babiri bazi naye hari abandi bagabo revye batabigira kababize babaza abagore babo buryo bamenye umviriza ni kwa gutinya ni kubera nyine kino gihugu turimo mu bikore mwinyegeze apana kuzamura washikamuhira umugabo wawe umugore wawe yagusaba ikintu kakimwima kumbe wari gihaye habara ako kantu niko kabi murasarisha gose nico gituma ugasanga umuhabara wawe dilendi jusqu'à l'autre lundi uramusohokana ariko umugore wawe yakubwiye ati papa naka basingurira akanyama kokeje
nta mahera nifitiye uvuye kugura amarago apana amahago uwo mugore zanzoga za Emilio 2 million umugore wawe we just abagufata gute mani nta kintu na kimutokorera umugore akuba umugabo yamaze kuguca inyuma akagira ihabara hanze shaka ukora ikintu bwo kwiyahura kakubona yo kuri ku mugozi ahubwo yo gufasha kugusunikira shaka uteka inyama ya krokodile umugabo aherayo bazi igituma umugabo nakubwiye umugabo acitinza agaherayo ingorane bifise wowe umugore no ditu no hari gihe biva ku mugabo umugabo ariyo ingeso iraraba ntihwera munini mvuge ma microphone umwanya munini mvuge burya urazi yuko nta makosa manini yigera atandukanye urugo nk'umugabo baragufashe wacitinze ngo muce mutandukana ntibibaho ni gake pe sivyo ikintu gitandukanya jewe namaze kumenya ko kinyuma nizera kimana inshingano zo mu rugonozi watashe mugiri erega ntaguca inyuma urumva watashe utuntu duto two mu rugo